reka amatako y'abakobwa arakunda gutokesha nyega amatako aratokesha reka we ikindi cyo bagitokesha ku mukobwa ni cyane poitrine umuhungu ndashobora kuba nkunda double J ndakunda ngena ririmba ibikea ubimuha fresh ya binyeretse vrima kankunda nogerageza nyine mugapa nakumbwira ngo no star hehe wo mwima no mwima ari gwawe umwizeye hehe wo ngiye mu rukundo bisikure Drivyo namusaba yo bima kandi nawe ivyo ngira sinzi tazi hawe wo muha oya bon sinzi nyine mugasa unyereke yuko uri umuhungu ufite urukundo gukuri pana gokombesha gukuri Hapana umufuko yasuze. Afise ni. Narakimwe. Yavuze umufuko. Icyo cyangwa cy'umusore. Numujene. Okay. Mbarira. Icitiranwa cy'umukordoni. N'umukordonier. What's up guys? It's your boy and the cool the MC the ninja number 1. Nkuko bisanzwe murabizi dufashe Michael dukora imiti turakazi niko numva ariko mu bwitonzi bwacu ntangiye twamatubasaba support mu kugira ibishoboka byose kugira ndaho TV gera higeze ufashije MC Andy ntuba wihenze na gato yako n'umwana w'igihugu kandi umwana ari ku kivi tugendera abantu benshi bagiye batandukanye ntitwibagira bwa bwana bwiza utudada dutesa turashaka kumenya turi kumwe nakana keza kavuye muri Australia vuba tukaba turi kumwe mu gihugu hagati mu Burundi muri quartier isa neza naho nyora hasi ariko no munsi yabikoze ndakura mukije boss Nsawa umeze neza na cane urabiriwe wabibonye na merci beaucoup wambariye ngahe byose hamwe desa 50000 ndabigutuye hasi twajanye wabibonye nawe wanyigaye deko vraiment nabibonye reka kugira wambare bigufata umwanya ungana gute nka 30 minutes sinevya reka rero bimwe byo kuyikora navyo oya ivyo vyose nako data byoshirako Fisakanwa keza urambeshe we garatesa oya problem urabise umusheri wapi vraiment why ndabikunda nyene kubera abahungu bo muri aba escort cyane Jesse ndimwe twavuga abahungu Jesse ndi umuhungu ndi umupapa okay so why utakundana no munsi peut-être nawe ne why no munsi tari mu rukundo kubera abahungu nasanze muri aba beshi cyane twese hamwe none abo je maze kubona nababeshi umaze kubona banga babiri wababonye hehe mwinjiye kugira ubabone twarasohokanye turakundana nyenda bimenya ariko ibintu bitatu vyiza uzi ko vyama biba vyiza mu rukundo n'ivyaha kwizerana ukumva umuntu musohokanye vraiment ko umukunda ushobora kumupresenta mu bantu nyene hama ica gatatu nyene mwizerana nyene niko navuga eko utu action dutatu twatuntu dusosa uzi yuko uno munsi kuba udafise umuntu utwibutse wumva umengo nabisubiramo tubiri twatundi turyoshe nyene ukuntu numva novuga gusomana pana gusomana tuki nyene kubona umuhungu aje kukuramutsa iwanyu akuramutsa gute ibyambi bibizu kuvara kuryohewe nyene ivyo bibizu biri kwinshi yo navuze yo nyene yo sinzi byo bangana novuga ariko iyo ufise umuntu mwizerana nizere ko biba biryoshe ico muba muri mwo cyose kibaryohera kurani rwawe niko biba biri shatse byose bro ibibishe n'ivya ibibisha abahungu umuhungu arashobora kukubesha wewe bas akakubesha nyene muga abahungu murababeshi nyene n'iryari uzobona ko huye n'umuhungu atari umubeshi n'iryari umuhungu ambwitse ukuri nkabona ko ibintu ariko arambwira vyose nyene ari ivyo nyene amatwa dusumira ngo urasohokana maze nimba bitahindutse wowe usohokana na Oleg délégué général Oleg oya vraiment nuko twigeza nuko ariko uramuzi ndamuzi ataraba umustar niho umuzi ubu ntawuzi ubu ndamuzi mwamenyanye gute Oleg twari kuri hotel nyene agiye kwifotoza ama photoshoot natwe twari turiyo nyene n'abandi nyene ari fotoza muganzi ngo turazanye ivyatari birasanzwe turamaze kubona uri umwe mu bantu bifotoza cyane turabona n'udufoto dutesa kwa look nziza bihora bigutwara uburyo bungana butubwira wifotoza jango ndakwifotoreza kwa Obama mafoto hamijya ni content ya kabiri indi ya mbere barayipirasi ya kabiri inyungu ya photoshoot ku ruhande rw'iwawe ni ya inyungu kwifotoza nyene birangyohera kubera
umuntu agusavye ifoto akamenya iyo umurungikira eko mbona ariyo nyungu jewe ku ruhande rwanje. Birashitse urakenewe dufate yuko bivanye no nazijya look tubona ku matovwa umuntu arifuje kuparticipa muri video yiwe swate kuboneka tu ubye kuba umu vixen video yiwe uwo vyakira gute? Bon ndamaze kubijamo video yandi ya Sean Queen yitwa Queen yiwe ya Queen warimwo narimwo nkutamba canke bon twari nyuma yiwe twebwe ntitwabonetse byamuga muri rya ndirimbo narindemo ariko no munsi wo kurondera nko mu Queen video uwo mwitaba bien oya from ubunye bona wapi from ubu sindabikunda kubera sinzi nyene abavyeyi banje ntibabiryohererwa nyene bijya vyo Queen video nyene warigeze kubutamba nego twumu danseuse ke exemple bon danse moderne mbe okay ndayibutse nayo warutse naenda biracha oya nayo warutse vugisha kuri okay gato ego gato oya kandi ndakubwiye none wewe wumva reka ivyo bintu genda umumesha genda akazi jewe rero juranzi duhane oya reka tubireka oya cengira isoni nawe uravyumva nyene abo tuko turavugana uko muri bashaka kumenya ati wewe witwande nkuko jewe no bame banzi ko nitwa okay izo mvuga itsina rimwe yose umuntu agira amazina akagira amatazirana mbwa amatazirana arimwe nayo nyene nibaza ko ari yakenewe cyane aho nitwa Kirezira Kakaheno neko nta tazirano bon Karanye ngiye bakunda kunyita Karene Carley neza Karene abakobwa iyo bariko bari bebiza yo biyambitse utuntu bakigira beza ukuntu si bose bavyakira kurya ariko tuba dushaka kwerekana yuko nujya mukobwa yigira ibikigira ibi afise impamvu ko ngura bigira for example uno munsi mwe muri fotoza bon hari gihe musanga mwambaye ukuntu mpuzu ngufi kwa ariko ujya muntu abaha image mbi hari nabavuga ati ujya n'indaya kwa wewe uno munsi ijambo ubwira bajya abantu babifata kurya n'ijya Jevyo nababwira ntibazi impamvu ujya muntu ifotoza ifoto yambaye kurya ashobora ko ifotoje kugira ngo atoke sivyo abegwe nyene akaberwa exemple nkanje gatekura najya amafoto ifotoza hari abantu benshi bavyakira fo mugabo wewe kavuga ati bon ifotoje nyene ego kugira mbegwe nyene bon ndabikunda abantu reba bavyakira nabi bareka kuvya baravyakira fo kuko ntibazi impamvu umuntu ifotoza ifoto kurya hajya muhejeje kwifotoza nkujya bafotora ntiyumvira yuko bivanye kujya kuntu mwerekana amaguru bishobora kuba byo utuma umuntu ujya areka arabafotora amererwa nabi iyo amerewe nabi hoho yovyifatamo gute oya bon umuntu afotora nakunda acayihanga no karakazi kiwe acayihanga amatwi adusumira ngo abakobwa igi kimwe mu bihimba by'abakobwa biri bien biri sexy ngaha ngo haba harimwo sinzi ku ruhande rwawe niko bubibona habari mwiki donc haratesa hari sexy ngaha kuma bahita mbe mvuga wewe usuri kurambya numva kumbaho we ni kuki je ku matako okay why bica bibe inspire ugasanga kenshi muraherekana reka amatako y'abakobwa arakunda gutokesha nyega amatako aratokesha reka we ikindi cyo bagitokesha ku mukobwa ni cyahe poitrine iyo hagiye umukobwa yerekanye agapande gatoya ka poitrine toke ndafate mu kirundi ciza kamabere bihora ntacyo bihora bimwicira bituma toka kurusha aratoka nyene kubera yuko bon urazi ko kuri poitrine y'umukobwa benshi bafite inzobe ko John ko nabivuga iyo habonetse gatoya bibera kuri bose cyangwe bibera kuri bamwe kuko ntibafisa yangana ntibafisa ameze cyo kimwe cyangwa hari abo bibihigo Jeko wanzi mbona batoka ku ruhande rwawe poitrine yawe abo manze kubona je iwande ndayizeye from icyatuma uyizera ni icyahe nyamukuru kubera nziko nambaye impunzikira nambaye agapira kagufi negetswe gutoka yego from turabona ufise n'umugambi wo gushaka gatatuaje ukuntu ugiye vuba niyo migambi ufise aya from muga sinzi ushobora kuyishiraho nta gapatino ufise quelque part ino aya from Commentaire twaba turonse vuga ati turashaka kubona taye yose yo mukobwa niki yo kugira bayibone yose kumbura inyuma ni babonye habereke basi ndabe tumuhindukira unsomere hajya hano wahindukiye ari okay hari handitse gute mwumba eko nditse
Kakayene mu Burundi turafise aba artiste benshi cyane abaririmbyi babiri bo bukunda kurusha abandi nabaye abaririmbyi babiri n'abankunda b'abarundi canke abarundi kazi abarundi Eh. bon mu barundi nje mu barundi ntangure mu barundi kaca mu barundi donc babiri gusa yabo mu Burundi kazi canke mu Burundi mu bakobwa ndashobora kuba nkunda Bernice nyene Bernice indirimbo yo ukunda kurusha izindi ni ya ni indirimbo yiwe nyene iraryoshe sinshobora kwimba ko yantayenze ngazi ariko yitwa gute sindayize muganda yumvise nyene noyimenye ndayikunda umuhungu ndashobora kuba nkunda Double J murahuye ibintu bibiri uwo mubwira n'ivya ndakunda ngena ririmba kigutongoje nyene uvyakira fresh aje nk'umuhungu vraiment nyeka kafise urukundo rwa vrai apana byo byo kumbesha ko ari umustar acaza yigize nyene bon since basi anyereke ko ndi umustar je umukobwa sishatse ndamuronka oya suko yonyereka vraiment kankunda ashobora kunyita nkuko abandi bahungu bita abakobwa bakunda cane ego mugaje ari simple sishobora kuvyemera ariko aje Double J yaciye bugufi fresh kakayena ari ready kumwakira mu rukundo no mwakira gusa muga ntaje nyene ego ashaka kuza ubutumwa uraza kumushikira oya ibikea ubimuha fresh ya binyeretse vraiment kankunda no gerageza nyene mugapana kumbwira ngo no mustar oya hehe wo mwima no mwima ari gwawe umwizeye hehe wo ngiye mu rukundo isikure Jeje no musaba yo bima kandi nawe ivyo ngira sinzi tati nawe wo muhasa oya bon sinzi nyene mu kwezi wo muhanga kanga ivyo narike yes oya tugereranye wo muhanga kanga mu kwezi sinomuha niwo muha wo mwima aciye ashavura nawe nta kundi batankunda eko pro wewe no bumwimye mukunda byo nande ko ndamukunda nyene ndamurika abastar we ntavyo zirega babigenda gute abastar bahajya barabikora sana avuga ati mimi niko style naona nasikia vraiment vitu vingi sana avuga nikitafuta demu tunampata nivyo bamaze kwishamo nyene avuga kama nanima yindi sasa mimi natafuta mwingine nanipa eko mugabo Jesu uko nyene kwiz izina ryo yararyubatse wenyene je ryo nzogirondera sivyo none handi umva wewe nta by'ubustare utamuyima umwimyuzo friend of yours zaguhande oya nyene umuntu mukundana cyane uravuga ati umuntu arankunda kumwima ashobora kumwima vraiment arankunda naho vyoshika nka twari ndayiwe yo yemere kandi umuntu twari ndakayihakana kubera haje ntabayanse ndabayanse nyina urabitse yego haje utwaye inda umuhungu akayihakana uhombiki cyane iyo utwaye nk'ubu twaye inda umuhungu akayihakana ubona ko uwo buhombye iki cyane ikintu ca mbere ndo bamuhomvye nyene ayihakanyinda noba barapu umwanya nataye hamje kumwe nabo barambujije kuguma ngenda ibintu vy'uko ku ruhande rwawe nikiye kintu uri kurakora cotuma nubwo vyoshika ukabikora utotwara inda sinavuga ngo no kwikingira oya nikuvyirinda nyene ubona yuko kwera ngo ntimurabizegwa bro mwapi kwikingira ntacyo bimaze je ntavyo birakimaze mugabo sinzi we ntibiba biryoshira ku ruhande oya ivyo bihuye gandi je nabivuza wapi bro ku ruhande rwawe biba bibishe utikingira kimengo nyene oya vraiment suba oya tumva tumengo rena amenje oya bro urumva nyene kwikingira umuntu abantu bakundanye ga kenshi nibikingira oya vraiment niko barizerana premièrement hama ikindi nyene abashona kutikingira mugabo abantu kenshi bikingira usanga badakundana avuga ati umukobwa sindamwizeye usanga afise sida ibintu vyinshi nyene vy'uko wowe umwizeye nyene umaze kumukunda aho kumwizeye usanga nyene sinzi nyene ibintu vy'uko ufise aba ex bangahe dese aba ex babiri bose wari ubizera nari ndabizeye wari ubizeye nta byo kwikingira byari bihari oya nuko atavyo twagize nyene ntitwaryamanye waravyibagiye oya nyene ubwa mbere nari umwana nyene ari ibintu vy'umwana gusa uyo type wa mbere nyene yaciye agenda apfa yaciye agenda pana apfa urumva uramwisha letazi yaciye nyene muri Amerika nagira mwari kugumana nyene ntiyankunda wega yabarankunda yacagume Bujumbura ego kwe yatabireka kugenda uba ntiyankunda ntatuma amadolari oya vraiment twarahebanye nyene vyaraheze ubu ntanzi sindamuzi ego uno munsi hari concert ya Lolilo ku ruhande ya Big Farious ku ruhande kandi Double J wewe ubona ko woja muri concert ya ico gihe y'umuntu nkunda inde namukubwiye isubiriramo kandi rimwe kubera ndankunda indirimbo ziwe urumva ko noja kuyumuntu nkunda indirimbo ziwe
none namukubwiye double J ukunda double J none kumengo ni kinini kizo muzoshobora oya kandi tutazokondana mutawezana we tutawezana afise ubibereka navyo bon sindamuze mugandi David kamufise kandi si umwe wose ngari nka 20 double J umva afise 20 ahongira baranarenga muri abo 20 nishobora gushaka kuba wa 20 wa 20 umuririmbyi wizera mu Burundi ko yoba asa n'uwitonda ku ruhande rwawe ninde MB data yego impamvu ubona ko yitonda niya kubera nyine bon ntanywa inzoga yinywera agafanta yagize mariage umva yaremeje abantu benshi kugira mariage umustar nyine bon vraiment abana n'abakobwa benshi barakuva inyuma yego ejo duhuye ugomba umbaze wombaze iki ibintu bibiri ubona wombaze duhuye ku bintu vyerekana uno musi twahuye ari genda kubaza turahuye nawe ari wombaze womba ibintu bibiri ubona wombaze ubwa mbere n'ivya nuko azakofise umukobwa musohokana cha kabiri nokwazi ko kiwa wabaye MC andi nabaye MC andi andi ni zina ryanje yego wabaye MC ni job okay natanguye ndi umu MC umva birajanye n'ivyo nkora ndukana ariko sanzwe ndi umu MC okay hama urafite umuntu musohokana mudusohokana nyihakane nganye aragukubisa araguhevye mama turasohokana inde mama uyo mukobwa yitwa mama wawe okay turakundana cyane hama mugura afite undi mukobwa musohokana atari mama wawe kuko mama wese muzogira mariage bon sérieusement nta uhari ariko suna azoboneka uramwihakanye no sindamwihaka ariko ndafise uwo nkunda sinda ntaranyemerera tu okay sanza ari wewe oya sita ndabira ni sawa nsawa meze neza nawe umeze neza eko ndakomeye muri cyiza bisanzwe benda ariko twarahebanye n'ukuri wapi twahebanye urantonde urambura umuhora iki vre wapi kabisa urantonde sisi unambura kusike vyibushi umeruka nonze ibitaye benda gatatuaje wayo je nagusiza tatuaje vise bon kijya gihe ubu nawe nubu nere bishize nkubi muzika amanuka gato niba usanga ari bigiye muri orje iyo manuka gute kandi nambaye ndayibona twumva oya umviki Jena ariko imwe ashaka kumenya kubera iki bishika ugasanga ukuntu bambara ka mukondo kanaboneka sasa mimi uliona mkondo ni ukone akayaga utuduvuze batwita gute utubona twita gute akanyene nengo imbaraga kanzu mwagabuye gatatu se saka kanzu mana kanyene kameze gutya nyene blenda nawambereshe mvuze izina rye oya nk'ubu ubona woga kalala okay gatlala ego akagahuzu karatesa ukabona gute ukambaye numva ngo ntushobora no kuri remote mbaka bajaji kwa taxi gumika guru none ndisanzwe twurira bajaji ntiturusanzwe twurira moto twurira bajaji rarenze bisanzwe amahera muyakura babosi tena sisi hapa naya mama la boss urabibona nawe nibyo ndakubwira nawe ukora bya bintu vraiment kweki n'abantu bose bafite amafaranga akora bya bindi bya bindi nibiki ivyo nyene uyumvira ivyo nyene avuze uradandaza canke mama araguha amahera usanga navyo umunyeshuri usanga urakora umunyeshuri abakora 18 ubu ni andi aravumbura no na 18 aravumbura na 18 no mwijura bari maso iyo tubasanze hafi y'akabare muba muri ko muja he tuje kwinwera nawe tukakutana sidru bisasa mi usanzwe n'wiki wewe je ni nwaga fanta rero kuri si kuguma ukora ino hari biki oya ndadugirira senero we nawe sasa ndashaka kugutongoza ndabishaka azoza ameze gute uje vraiment unyereke yuko uri umuhungu ufite urukundo gukuri pana goko mbesha gukuri apana umufuko yasuze afise ni nara kimwe yavuze umufuko uriho nguyu apana nakugingo d'amafaranga none numva ushaka kuronka umwana Carley none je ko Carley ni Carley no mu Australia rast niyo mpamvu akaduga ni gwanya nako tuzi nakatubonye la fois passée nakubonye mu mudugu kumwe n'umuhungu mwari mu biki twari watubonye turenganye yego hari muko muravugana aca harambona aca haraduza ibiyo sinzi mwari mu biki watubonye he none ahantu muri mu muduga tu bon ujya n'umugenzi wanje yitwa Bobo aba mu kigo ko mwasana begeranye mu muduga je ntibisanzwe muri abagenzi yego twegeranye natwe oya ntimwaruko hari ibintu byakorana oya vraiment utubeshera
Kahe Oui. mu makartie duhura n'ibintu byinshi ndashaka unsigurira iki kintu ni kirundi usigura mu kirundi nyene mbarira icitiranwa c'umugore Icitiranwa c'umugore umugabo okay mbarira igihushane c'umugore Igishushanyo c'umugore umukobwa okay ntera micro Brenda nawe Brenda Oui. mbarira icitiranwa c'umugabo Icitiranwa c'umugabo ndungage mbaza umugore umugabo ndaza kumkwishura apa mbarira icitiranwa c'umusore umusore shaka kweki ivyigero ko raza kahani kwene ariko ndavyibuka icitiranwa c'umusore n'umujene okay mbarira icitiranwa c'umukordoni n'umukordonière igihushane c'umujene igihushane c'umujene kakongora igihushane c'umusore bazi igihushane c'umusore ni nkumi icitiranwa c'amazi ntituri kwishuri ya icitiranwa c'amazi ivyo nakitubibazaho nyene na school bari babaza gute school okay réponds par vrai ou faux Karen ari karandaba faux wabanje kumuraba kwa mbona ko atari karakuraba Brenda ni mwiza vrai ou faux vrai we Brenda arabakunda bande oya nta ni vrai ou faux vrai Brenda afise abatipe benshi faux kumuvugira nesi ko wivugira ndivugira nyene ko ari je ko ari ufise benshi no ufise umwe ego kweli inde oya geni wanga ryanje nawe simba kandi amushira kamera ngo ndakwereka akantu aya kweli ka kantu ngo nimba yavuze kitwa ngo kariko karamanuka ubwo umunyegerera tu kamanuka gute kaguma kagenda ucisubiza waparika ari beshera Brenda iyi ni Ndaho TV ifise abakunzi benshi barifuza kumva ubatekiriye akajambo kanyu ndabakunda cyane gose ibibizu byinshi ntabinga bitagira igitigi citirana c'umusore n'umujene icitirana c'akabari ni bar sino ubona kuri hajya icitirana ni bar ego icitirana ca eglise akabari tuvyoroshe icitirana c'ishure ishure kukarota icitirana c'izuru izuru umunwa merci po yego nawe vraiment bakunzi ba Ndaho TV je nababwiye je t'aime beaucoup ndabakunda sana bagumunda ni twebwe namwe ndaboje ndamubwire gute ndakunda ukuntu aririmba kandi vraiment uramukunda cyane vraiment muzoshobora hatutawizana kwa jua namuke 20 wa 20 tena bunene nkawe wisakumira ndakamisi ntacu uragaki akamisi urisi tambuka turaba nambo miss pop oya nuraheza ne ushaka tambuye gushika he thanks so much Brenda merci beaucoup twaryoheje ikiyago gusaba rotese c'est vrai merci Brenda twibaga ibibizo ariko ibibizo oya by'umujournaliste n'umutumire watangiye kuri kahena biguhe turabe ibibizo twavyibagiye abakunda cyane ivy'iwanje ashaka ngo byiwi thanks so much bakunzi ba Ndaho TV twari kumwe no mu miss umugore wa Double J mushasha wa 21 merci beaucoup